twebwe ico dukeneye mu iduka yiwanyu dukeneyemwo ama views dukeneyemwo fan base abantu bashega ntibazi gucreate ivyunguka ingene babitanga ivyunguka si ngombwa umuntu muhereza amafaranga umuharurire ma miliyoni oya uyu munsi nimba muvuga mukora ivyunguka mwumve neza ko mwebwe muri duka ryuguruye rikeneye umuntu atwaramo amafaranga ibi bintu rero bisaba kwanza habe mu chance no kwihanganiranira kuri resultat igituma gikisati buno musa arikara ko minduru kuri Edison ndayahoze kubera iki kiriku akiri yagiye kubwira ingenero yavuze keri cyongereza ndamwumve ndavuga ati gaye ubu Jesse nopi ingenero cyonimbira ati none hari umugenerali aringa Bonjour, bon après-midi, bonsoir, muhundire ndabaramutse mwese muko baradukurikirana kuri mbonesha kure ya Akamo TV. Ndagusaba utaragira sabone, ugire sabone, j'aime, commentaire, partage, kugira ngo tumenye yuko tutariko dutamba twirorera. Imbaza nshiterisha nkuko muvyumva kajwi. Ni kumwe hano rero n'abasaza. Nuko ari kumwe n'umuntu atekereza. Edoye ari kumwe n'umuntu atekereza. Tekereje. Aratekereza mugaye kumwe n'umusazi. Do musi umusazi n'umukozi w'Imana. Uno musariho umwanda yani ubucafu hamwe n'intu nawomo hari yarara nawomo uri musitorarungika abantu baje kuyarara no kuyarara uruvyumva ko yego kabisa sabone utarayigira j'aime commentaire partage kugira ngo bino bintu bibandanye gushikira kumbure nawo bitarashikira nabo nyene bibashikire koresha itabi ntangure kuri oya reka ntangure kuri mwarimu hera kuri jewe nije ndi buryo iburyo hari gaturi nk'umugore n'umugabo umugabo ni buryo umugore bubamfa umbe cyagitinganye umbe cyagite wose famba oya reka abantu bose kwanza banze none nubona araba matako arafite amatako Augustin ari n'amatako nyash arafise nyash yari kavuga base kandabahe story ibintu Koreshumwanya ari karavuga so taratangura ikiganiro karasaba mwarimu yuko yoja kurari ngo azosubire kurari wiwe ndamaze kurari wiwe nakuri Augustin kusana change live book gihindukire umva hari ukungene yajyama amazuru kumana ujyamye amazuru menga cavyibuha urunwa navuga ati yego ko iboka singera hindukiriye amera nk'ugarana yarabonye ko guro yakugeze mbona ukuboko acometse arasinziriye mbona ukuboko navuga ati maze izi njyamo zaba batipe Koreshumwanya ifa kuvyibuha vrai urabona honye n'ibintu ego ajyamuko kubera avyibushe kandi amagara meza rero nka ruhande rumwe gusa we Derisi umutwe oya ebagabo aha yebagabo nivyibuha gusa ndasenga ku Mana umuntu watubwiye yuko ariko aragusengera nuko Imana wenda gusenge ubudimase muraza gusenga yari umuprofete narabibonye shaka muraza gusenga ariko mba ngiye kwifatira ama video gusa nabi peut-être Imana ikazonshakira ya Koreshumwanya uragowe je nzoja ku musigiti no gusenga ku musigiti ariko nzosaba she ntamotereze mu kanwa ko nzogenda nari inguru turagohonye nituranaramutsira bari baradukurikirana none Koreshumwanya wa mufisa reka ntekereze guys imeze gute meze neza j'espère que vous allez akaderisere nikaboneka ariko nza mbona bakandisa ku kiganiro ngo Ange Delice yahimba none hajya barazi ko deri hajya abakunzi banyu barazi kuri mwiza oya navyo bazi cyane bon cameraman please ndi mubi mugabo ndagusabe ikintu ikikunda manzurindire let me say something ndo wasanga rije ndiko na cameraman ndagusabe ikintu kimwe nyo ndiko ndafilm ico kiganiro saba twumva voilà saba twumva manzurindire gato oya nindira gato bro ino TV ni mbutayizi caraha mushasha tekereza ugira ku mategeko yacu we uduhindurira ibintu gute umbeze ndakubwira ikintu kimwe mushasha
uno munsi niho kiganiro cyambere aje ngaha ariko atashaka kudutegeka ngo guys ngo uhinduke ubundi sindanavuga nico nayo ngomba kuvuga we ico agira ibyo wagira rero wicaye yagira gukwege oya manze murindira ikintu kimwe ngomba mvuge bo jewe kubera ndiko ndakora film sinandika gusa sinkina gusa nda directing bisigura ngo nimba ari ryo ryambere nje ngaha igikorwa cha directing kiracari hehe iresi cinema none isi cinema turi mu mutwe umviriza cameraman manze urindira Augustin yisi cinema ahugira ku mategeko y'ino TV akamo TV manze umvirize manze atagiriyeho nyine kuyiwawe koresha umwanya arashira no kunyubaho kaje cameraman hindukiza turabe delisi kunasa nico kunda none hindukiza ko gutembrema ari je ndiko ndakamera hari cameraman mwigeze wumva abantu b'Imana je ndamutse harona hayi kazi nije ndiko je nyene nije ndabaza Augustin ramutsa bakunzi manze urindiye ikintu kimwe jewe ndazi yuko abantu bakurikirana akamo TV niyo bambona baraza kuza kukirondera ku kiganiro wanje siko ndaza kumushira rero kuri page commentaire ya page zanze zose kugira umufoto ndaguha amafoto meza na mafoto na iPhone bo muze kunyishuza ifoto za Delicia n'umukobwa mwiza n'ukuri telefone yawe bro ugira umugire rero igikara ni Samsung iyi ni Samsung amafoto ni Samsung n'amafoto na mafoto Delicia muhe aratesa iyo ni iPhone na Samsung iPhone 13 Pro Max macho matatu Buruna mufoto ya mafoto. Oshaka wotekereza. Koroka none. Reka ndamurabire kuri WhatsApp niho ndabidi. Oya mfene nene aho ni muri galeri. Bantu b'Imana kwanza aho nyene kwanza n'ikiganiro nzanye kiri kuno kuri amatelefone yanyu. Kandi ikiganiro nzanye kiri no kumura amatelefone yanyu. Nico kimwe n'ikiganiro nzanye. Ikiganiro nzanye naho telefone yakoresha umwanya itese. Araniya mwari uko idatesa. Oh yareka. Ya Augustin niyo. Urano no musi muguru. Tuzanye na ikiganiro gisa nkuko nyene kimeze nkuko. Reka nta nimero yako ndaronjistra. Eko nukuri. None riga Nava ntangura kukabwira ati babiri gute. Bekoresha impero kumumbwira ko urugira mu diaspora byahereye. Wapi we nasanzwe yo mu diaspora akoresha vumbi ya Kongo. Yo muzi baraguha inota ariko atangu guhomo na masaha 3. Namubajije ati Delicia uzoresista amasaha 3 ayiriko. Ngo mbarecha ndabiheba vraiment. Nije nanditse ko gute. Profile yawe ariko umuntu ameze gute. Delicia. Unamufite amafoto meza cyane. Nyene uzishira muri WhatsApp, nazimye mushira muri gap muri galeri biri kure. Ewa chika ndabihevye. Okay. Niya sama foto ndayamuha. Tuza gukoresha iyo wanje no kuvuga. Okay, cyangwa ndaza kumusaba Delicia. Delicia ni mwiza cyane. Hama abakunze ba Akamo TV. Bon. Urafite umukunzi mwari. Ndi single. Uri single? Yeah. Kandi bantu b'Imana abatera inkuru yambaye rose nambaye rose. Gasha kiriya kintu. Gusabuza ko Akamo kirabura. Erega yambaye mwalimu fine. Mwalimu jewe vraiment. Baba mvugiza ariko gusikina kimwe uyu nawe rero ikibiki wadandaza imiti yo gutuma utarangiza vuba imiti yo abagore batagira amazi bongereza amazi uyu niyo tinya kurongora umugore n'amazi n'igikomeye gikomeye vraiment kuri kwima uyu umugabo arangiza vuba amwituye amahoro menshi nimba yahoragira iminota 5 acatarukira kuri 10 minutes aza kuri 20 minutes irabo musatsi nukuri kw'Imana none ntakina amasinema kandi azura yazi ariko nivyo bintu by'imiti mu bisanzwe yo kwisambanya ibintu nk'ibyo manze umviriza mu bisanzwe ndamumva akoresha umwanya ndamubona kuri kazi zose kandi mwari bwakorane kuri Fatima twakoranye jewe ari kiganiro ariko ara hosting siko ndabe ego sinabwigere mpure nawe ariko turi kumwe nyene mu kiganiro kumbe ivyo uvuga nyene biba biri serious ni serious none je rega handiko ndanakwamamariza wewe Augustin Delicia nimwakundana ntagira ubwoba ngo none ngo ko atamazi menshi ngira ngo mugabo wanje bizogenda gute humura ni mugahanga bashakoresha umwanya ntakomeye ntagira mu mutwe urumva nawe nyene ariyita yuko ari imbwa urumva nawe nyene ego vraiment je ndi imbwa jewe ndi imbwa mufashe ikintu kimwe mvuga ikintu kimwe bo je kuri Severante narabonye ifoto zawe mwe na Famba just nyene mwari mwambaye toko turagwanya ubutinganyi oya nimwako muragwanya ubutinganyi kubera yuko
yatanze ishugwe famba yahaye ishugwe but mu maruki yabo baruka mwari abagabo oya cyangwa mwari abagore ya tuko turagwanya ubutinganye twambaye nk'abagore ko turagwanya turiyamiriza ubutinganye baze koresha umwanya twaruka tubabona mu masezerano musinyanire yuko umugore wewe ni wapfa ya famba ari wazofyatagura mama kanyamuci ya nawe nyene uko oye famba mbere ndamaze nutawogira repetition ku mugore wiwe ko niyapfa ko famba arashaje agira gende famba nta 3 zasigaje umva niyagenda kirika tawogira repetition ku mugore wiwe wasanze bimeze go umugore we araryoshe vraiment yes umugore wa famba aratesa araryoshe ntazorinda kurondera mwarimu ngo amwongereze ngo amazi no aratesa n'umuswahili kazi yarabayenye n'abaswahili baramwigishije hari kumwe n'abaswahili bakwigisha Arukungena abaswahili bakwigisha kunyonga ukiri umuto urumva umupapa mu baswahili arakwigisha arakurira minervare akakumenya kwambara umumama nawe cabajejwe nuko kwigisha arashobora gushira nk'urushinge aha ati unama niwicumita ukaguma hejuru boya umugore we rero yarabanyira mbaze ikintu kimwe deri je urazi ko nabasanze ngaha mwamaze oya nabasanze ngaha mwamaze gushika ngaha indira nabasanze muri location mwamaze gushika maybe sinzi ivyo mwatangiye gufata mbere nta drogue mwamuhaye uyo yamba yarozwe uko nyene nawe nyene ntiyitowe nta drogue oya vraiment nta drogue twebwe iwacu muri akamo ntidutanga drogue wavuye mu yataka mu batanga energy yo gutuma utaryama utaronkitira nakubajije nta drogue wavuye mu hira wafashe canke wowe wanyoye nayo just nshobora kuva muhira na hydrose ntegerezwa kwipayura abayacomye nari mu modoka nyene ndiko akaza kavuga ivyataje bo mu bisanzwe navuye muri bus ndiko ndiyumvira twahuye n'umuntu muri town ari mushavuga nk'umwarimu twahuye n'umuntu muri town nyene ariko aravyimba ukuntu yarafise igitari nyene umenga vyapayutse mu mutwe nca ndibaza uyu yari yegerayo I don't know yegerayo ni wagenda ni gitari egerayo yafise Madrid yarafise Madrid ariko abatipe babiri babasanzwe dusanzwe tumenyereye umwe agenda n'ikintu n'undi gitame sibaje so umwe muri abo oya si umwe muri bo donc rero uwo mutipe ndamuyuheje nce ndabona kumenga yanyoye drogue nyene ukuntu wana nyene waize psychology washobora kubona yuko umuntu nyene afise ikibazo sasa ikibazo ni kimwe abantu banywa drogue babaho mu buzima gute batayinyoye babana gute n'abantu je nka Jesse nitwobana wajugumira umengo nirigira ikorotse ifata wewe akanikomeka n'ubwoko bwo hasi ni wowe nyereye habutse ke nabajije kibazo nyishura bo jewe mu bisanzwe abantu batanwa drogue sindabata drogue batanyoye drogue babana gute n'abantu ingene babana n'abantu none je mbana n'abantu banwa drogue gusa nubana gute n'abantu tanyoye drogue nico nabajije Augustin reka tuje kwijambo ivyo n'ama drogue utayimpaye mbabarira cyane umviriza guys Delisi yabazibazo wateguye tujere mu kiganiro nyezina yasaze basi mu yacomye nasaze ndebe Koreshumwanya tege mwana ibaza je ntandero ngira reka niko frère kuri kuba sinakuze kubavyeyi je papa wanje yafuye nkiri mu nda wanashima mama nitwabanye kinakuriye kwa bibi nakuze mfyinata bibi amfyinisha yaramfyinisha sana ya niyo mpamvu rero kugira ivyo nishakiye mama Kanyamuja arakomeye Koreshumwanya mama Kanyamuja ameze bien ariko dufitani ikiganiro na Kanyamuja gi Kanyamujisha gi n'umustare we no tamuja Huyu ni wambwiye ko tuzakora na hawa wa mudemu wa muhabara wa Chimamanda wait hey guys ikiganiro giheze muca mubona ikiganiro ca hawa umuhabara wa Chimamanda ivyo ntavyo bazi surprise ntacu gusaba bandanye bagira sabone rero musere tubazaniye ikiganiro ni mwarimu apatoye mugahari abantu batazi mwarimu Koreshumwanya nubwo wamujaniranije iyi mbwa yacu Koreshumwanya baramuzi ni bon abantu benshi baramuzi bwana urumva Munyakamenge Mr Bunure bwana Mr Koreshita ibintu umunyarusaku mwarimu yego umuntu ntamenywa na bose mugabo rero mwarimu hari abantu batamuzi uno musi ariko nabazaniye ikiganiro tuje ahanini ku bintu vy'amafilm
tuje ukungene filme tudaba ifashwe hano mu gihugu cacu c'u Burundi ukungene ikurikiranwa ukungene bayiraba ubanza umpere mikro mwarimu kwanza nk'umuntu nitegeko nk'umuntu asanzwe ari umwe akina amafilme canke ndaza ashobora kuyategura abanza mbwire filme y'ubu niya kera abona gute hariho akarusho cane ubwa mbere ndabashimira kuba mumpaye mikro naza ko umusaza atabandanya kandi ansarirako hanyuma ku gisata c'amareresi sinovuga ngo no musi amareresi bayafata cyo kimwe nuko bayafata kera bitewe nuko jewe nakuze narutse kwanza daboro filme ndundi zitabaho hanyuma nkura mbona turorere filme z'abandi abantu nyuma haza kuza filme yakunzwe cyane ni ya Mugisha haraheza hakurikira izindi filme ugerageje kwihweza rero filme kera urabese warutse donc wavutse atama filme yakina oya mu Burundi yarakinwa mugabo yaramenyerewe mu bantu twamenyereye kera meza y'abareonsi ngabo hariyo filme Leonce ngabo yakinye ari amafilme menshi ya kera igajendo wa kera ndashaka kuyakubwira nkizahe za Leonce ngabo urumva ni nyinshi reka mvuga ikintu kimwe ntubona tuba turi ngahe Bujumbura izo ngizo Koreshumwanya siko turi ngahe Bujumbura twebwe ivyo tubona sico kimwe n'abandi abantu uko babibona nk'ubu jewe sinavuke ngahe Bujumbura so nakuriye ruguru nakuriye Makamba rero wowe ivyo wabona ini Bujumbura sivyo twabona turi ruguru reka rero tuvuga ibintu vyadusanze ruguru kubera yuko abantu bari ruguru nibo babona ibintu kandi nibo bakunda ibintu gusumba banashaka n'abanyabujumbura kuko uno munsi je ndi ngaha imbere ya mikoro ya Akam TV ndiko ndazunguruka nka mu gisagara hari abantu banzi batukubaho kuvuga ngo henaka kandi banzi mugabo no duga ruguru nkaja ahimuramvya ndazi ko ntobura nk'abantu 30 bashengerera ngo mwarimu donc muyanda majambo rero kugira ngo ikintu dushobore kumenya ko cyashitse mu bantu cyangwa cyakunzwe tukirabira ruguru reka rero tuvuge ko je mu gihe canje narutse ntabona filime nyinshi ndundi nakuze mbona ifilime yakunzwe cyane kandi yashitse mu bantu ni filime ya Mugisha niyo filime yinjiye mu bantu izo zose zabareho singabo bariho barakora hariho n'abandi bakora cyane kiriya gihe cyabo mugabo ntizageze zirakundwa ntizashitse mu bantu nkuko turiko turabivuga kubw'ivyo rero novuga yuko uno munsi tugeze kuri etape yuko umuseneaste mu kinyamareresi ndundi iyo filime yiwikunzwe ni yaduze rugurageza gute arayisangayo arayibona aribona ashitse yaribona avuga ati jewe wow kumbe baranzi donc rero muri rusangi twavuga yuko uno munsi ko bafata ibintu na kera biratandukanye hariho evolution kuko kera kiretse Mugisha wenyene abo bareyo ngabo uri kuravuga uno munsi birashoboka iyo baduga ruguru kwate kugenza gute kubona abafana babo mugabo yo Mugisha ari kuduga kiriya gihe cyo cya Mugisha bari ku cyangwa ba Debora bari kubona yuko ari abantu babashigikiye babazi donc rero mu yandi majambo no munsi twavuga yuko dufatiye ku kuntu filime ifatwa mu Burundi hari akarusho nubwo katariyo kaniniye kubera hari ibintu bitatu mpora je nkunda kuvuga yari mugenzanje yanditse kuri stati yiwe aravuga ngo filime ndundi ziko zirapfa maybe sinza kumuvuga kubera ko nza kuba ndamugiriye promotion ntiyanabintumye kumva z'umutekano wiwe jewe ngirageje kwanaliza ico kintu nabona umenga sico mugabo c'est la réalité ryari nanditse ejo hahise nanditse kuri stati yanje nti filime ndundi zipfiriye ku bintu bitatu zipfiriye kuri directing zipfiriye kuri filmmakers hamaze kongera zigapfira no kuri editing niho zipfiriye kwera abaseneaste abo tuko turakorana ndamaze kubabwira system ivuga ngo mwebwe abaseneaste murababeshi gute nababeshi kubera yuko nk'ubu je mfashe Fanny Ravine akarorero ari mu bakobwa mu Burundi no munsi bariko baramenyekana canka abagore no munsi ukacumuzana muri filime ya Mwalimu niyo kwactinga nka hari karakina filime yiwe Samantha hari ukuntu nyene acagoma kudutirisha katwereka kumenga nyene yadusuzuguye donc rero wowe uri mu director ugaca umwemerera ubushobozi bwiwe buke ariko arakwereka ugoca wizera yuko uwo muntu adashoboye kumbe ashoboye donc ububeshi bwiwe bahagaze ku gutatanga kijya sanzo office bivanye n'ubushobozi buke bw'aba director kuko aba director ndiko duha intumbero
sinema yacu yanditswe n'umwanditsi wiwe yitonza akandika hanyuma ikaza gushigwa mu ngiro na directing hanyuma nyuma ikaza kwerekanwa mu bantu twe tugatangwa kuyikunda n'aba filmmaker aba editor aba cameraman ivyo rero ni umubumbe w'ikintu gituma filme ndundi twavuga ko no musikira apfa navuze ngo umuntu umwe ari mu kuduga bivaye nuko sometime umuntu ashobora kuba afite ubushobozi bwo gukora igikorwa no musi mu cameraman wawe ufise no munsi uri kurakora nawe uramwizeye yarabizi mugabo agomvye yo guhenda yo gufrapa urabona arashobora kugukubitiramo vlog ugasanga ni setting iyo yagize ni uburofa ufise kamera nziza S-log akayisettinga nabi kandi we ntaco bigutwaye uguma wakoze arashobora kugupiga grand pra acanga ikiganiro kiri professionnel siko ivyo byose rero ni ibintu vyica akanovera twebwe rero nk'abarundi hari umuntu yigeze kuvuga ngo turifuza ko sinema irerese ndundi yo duga ariko je nkunda kuvuga ngo nimba wasanze ikintu kitariho ewe gishireho hama ibintango yico kintu muri wewe kujya iriba iyo urisanze ritobotsa ahantu rica ritangura kunyweshereza abantu bose muri ako karere rero kugira ngo bishoboke nuko umuntu atigeza kwemera ko iriba nivuga ngo Jason Mustar ndiriba iriba rero nibaza yuko everyone can know it iriba ni kintu nyene kiriho kugira ngo kibere abandi novuga yuko muri rusangi sinema ndundi no munsi zirakunzwe ariko udufatiye ku vyuwo muntu yavuze ziko ziricwa kubera ko abari basanzwe bafite ubushobozi bwo gukora ikintu ciza uno munsi nako barasanga ikintu ciza uno munsi ari abastari bariko baraduga bafise visibility nini bafise fan base nini mugabo mu bikorwa vy'abatameria iri kiraboneka kandi no munsi YouTube zabo zirabaha amafaranga barafise ama sponsors barafise abantu bashigikira bari jya no hino babaha amafaranga kwiye mugabo nta evolution filime yakoze ni filime akoze no munsi uravye image sira même chose aho rero ikoze zirapfa kubera ko nimba je uno munsi jewe mwarimu natangwe gukora filime nibaza abantu batangwe kumbonera kuri inyabutatu uno munsi nkaba ifilime maze gukoramo ni kimwe ku kindi uno munsi na mwarimu nizo za nyuma hamwe ifilime ndiko ndakora uno munsi yo kiza ifise karite n'ama acting mabi gusumbizo nakoze ndazi mwacha muvuga muti burya mwarimu akasubira hasi rero novuga yuko nshimangiye kuri ico kintu ziriko zirapfa bivaye nuko ico twateza gutanga sico tiko turatanga kandi no munsi dufise ubushobozi buzumbu bwo dufise opasi twategereza gutanga ubushobozi burenze bwo twari dufise muri kahise bivaye nuko no munsi tiko turatera imbere tiko turakura akaroro kahagufi Amerika yatangwe kumenyekana ko itsinda Vietnam bivaye ku mafilime bagiye barasohora novuga ko Amerika yarashize mu mitime minini ya cyane muri filime zabo kugira ngo bikunde bashike ku ntego yabo uno musego nivyo twe nta sponsor dufise nta support nini dufise haba kubabijejwe bose kuruhara rwabo kuko jewe nk'ubumeruka gushira filime yanje muri festival ndaja muri competition muri filime zabaye za mbere zahiganirwa muri 10 za mbere nari filime y'umunani nubwo ntashitseyo bivaye nivyo bakoze nyene barabizi ngira mu kunyima invitation kugira ngo sishobore kubonekana muri ico kibanza uravye rero n'amafaranga umuntu abari karahiganirwa n'ikintu bo warashize mu mutayi wawe kugira ico gikorwa gisohoke uje usanga ari amafaranga make ntushaka kumbwira umuntu kuronka 1M muri yo numwe je filime mwarimu nakoze kugira ngo nkari muri festival yankwaye miliyoni 6 ugacuza guhiganirwa muri yo numwe hari ukuntu kabayitona ukuntu kara nyene haka making sure like nk'umukinyi nyene cyangwa nyene ucise intege nk'umu producteur nk'umu réalisateur ukora ikintu kugira ngo ushobore gushaka ku kintu runaka mugabo rero novuga yuko mu bisanzwe uko biri kose siko bavuga ngo nta unena ibere rya nyina ngo bigwaye amahere igihugu cyacu cy'u Burundi turagikunda kandi tubananya tuco mugabo novuga ko je ku ruhande rw'abaseniyasite bagenzanje twikwite natwa gashi ntushobora kumbwira umuntu w'umu underground uno musa ashobora kuraba filime yiwe umunsi umwe igakubita 15k ko yokora filime isa na filime umuntu akora y'ama views amajana 5 I don't understand for myself I don't understand ngire ko akantu mvuga gutegura filime no gukina filime n'ibintu bingahe bibiri bidasa
gukora no gutegura gukora filime no gutegura filime n'ibintu bigeze gute bidasa niyo wacita rero gukina filime ico bita gutegura filime uzobufashe ko filime ari kiganiro ego novuga ko reka ngeze ngaho sinzi akantu wavuze yuko hari filime za Mugisha twakuze tubona kandi ari filime nziza abantu bazi gukina ntaca nshaka kubaza ni kubera iki tubona nk'abantu no munsi barakina filime kandi abantu tubona yuko bobandanya ejo imbere ho bari heza cyane par exemple nko kwavuze kwa Mugisha no turamuzi kuri filime Mugisha ariko ntituriko turamubona mu bikorwa yarahagaritse twibaza ati none umuntu yaje gukina gusa rimwe amaca bandanya canke imeze gute rero twibaza ati none ngaho oye ibintu bimeze gute par exemple nka wewe nko ku bikorwa vy'iwawe uno munsi hariho amafilme ushobora gusohora hariho na filme imaze ko kimwe ku kindi imaze ko nk'amezi 5 uzi kuri umukinyi w'amareresi kandi uba washizemwo uburyo bwinshi washizemo kwitanga ariko ikacirabwa n'abantu bake nk'abantu 3,000 kibaza ati none filme zubu ziba zakigwa gute ziba zakigwa uko zari zikwiye kwakirwa cyane bon reka mvuge iki kintu aba bajama bakoranye n'umutipa araho bakunda kuvuga ngo ivyunguka okay ivyunguka kandi naho nyene hari abantu bariko baribaza hari abantu benshi bariko baribaza bituma akoresha umwanya na mwarimu bari kumwe rero biragera kure ukibaza ati none aba bajama kandi bakoresha umwanya tumaze no gukinana rero sha muri kimwe gukindari bashiramo mutama ndamaze kumubona muri filme ya nta birebire bashiramo ubwo gusanga ivy'iwabo Chambu cha Idris sinzi ikiganiro ejo byari bakoze kuri akama ngo bo niyo bamotesha ibintu bakongera bakabinukisha ngo babishaka bo tanga ivyunguka babamotesha reka rero ndabikubwire ivyunguka ni ikintu womenga ntidutahura mugabo turagitahura ari sigisabo ariko sigisabo kandi ariko nagome nanje mvuge kino kintu aba nabo nyene basaba ivyunguka nabo nyene birabe ko umuntu abaye ivyunguka bamushikana kuco yifuza ivyo ndabivugize inyuma yuko narakoranye nabo bajama ntatanga ivyunguka abashoboka abashoboka sindamuvuga ari kure ndamuvuga ari ngaha uwo nyene sindamuvuga ari kure ni brother wanje sana niwe yashikanye ku bintu vyinshi uyu mujama twaratanguranye niwe mu journaliste wambe natanguye kubona gikorera muri Wakara TV turakomizanya nuno munsi yamujije nabandi abantu kugeza bashitse uno munsi turashari kumwe mugabo ndiko ndavuga ko ikintu kijanye n'ivyunguka bamanze barabe nabo nyene ko ivyunguka iyo tubitanze bikorwa kandi bikora ico vyategeza gukora kuko urashobora ku muntu kumereza ivyunguka aho kugupostinga aho kugupushingira igikorwa cyaga kubwira ngo hari ikindi kintu cubutse donc rero nimba bariko rafasa ivyunguka basaba ivyunguka hanyuma bakore twe tubibone kuko nimba bamotesha bakanukisha kambukabo bamoteshe nyene vy'ukuri bimote bamoteshe vy'ukuri ivyo bizoduha intege kubera ko jewe iyo ndiko ndakora igikorwa nkabona kidashoye gushika kuri success nari nagihaye sinijyumuhari jewe ndaraba ivyo nakoze amakosa nakozemo hanyuma subiye gukora ikindi gikorwa nkakosora havuga iri kosa nararikoze ngomba gukosora hano kugira nashobora gushika kuri iki nabivuze ko nimba abantu bakurikiranye kimwe ku kindi no munsi bakazuca babona filime mbi gusumba kimwe ku kindi bisigura ko jari jenzo afise ikosa gusumba bo kuko niyo bambwira bati filime yawe bro ifise amashusho mabi bo nta creation yabayemwo bro ikintu jenzo genda gukosora ivyo nyene bambwiye kuko ndumviriza abafana banje gusumba abandi abantu bose ndumviriza aba journaliste wanashaka na promoter cyane gusumba abandi abantu barabizi ndavugana nabo cyane rero nimba ivyo bintu twe tubikora ni uvuga ko impamvu ituma ireresi zacu dukoze zidashika iyo zategeza gushika n'abasaba ivyunguka nawe nyene babirabemo mpera micro kuko uravuze yuko bategerezwa kubirabamo mbaza koresha umwanya muri ivyo bintu donc nkuko yakwegereye arakubwira yuko bon ivyunguka yavuze ko yabitanze kanibaza kandi ko ashaka ko yabitanze neza kugira ibikorwa vyo bigere kure kumbure hari ico mubanza kuraba kugira ngo ivyo bikorwa canke muhura namwe n'intambamye mugasanga namwe ivyo mwari mwiteze ivyunguka murabiri ari byo mwari mwiteze ugasanga ntavyo muronse ikintu cyose kwanza bamenye kwanza n'umugisha ikintu uragikora mbere n'umutima umwe ariko umugisha nawe n'ikindi kintu exemple urona meme na football muragira ama entraînement mukaja kuri match ariko umwe ni watahana igikombe equipe sikuvuga yuko bajya abandi batatu ikombe ngo nta mupira bahazi yo
ibi bintu rero bisaba kwanza habe mu chance no kwihanganiranira kuri resultat yabaye. Urabona je mbanzi neza yuko nubatse urubuga rwanje mu kugira ndagusaba ivyunguka na ugire motivation yo kubimpa ivyo vyunguka nuko uba warabonye atuno umuntu arafise visibility urumva ihangane rero ni wabona uno munsi bidakunze kuko natwe abo tubereka abo bantu ko nabantu benshi baba dukurikirana tubereka ivyo bintu babantu rero si mujyango wacu tugaraniye ahantu ngo tutayemwo ngo ni mukora ibi oya nabantu duhereje hari gihe bajya abantu nabo bavuga ati ibi bintu ntitubaye interesse navyo cyane bica bisaba yuko ubongera kandi kuko abantu birasaba yuko ugumu basunika nabo rero nibaze bararaba ati ibi vyunguka twatanze twavuganye gute amasezerano ameze gute ko ari umuntu azana ivyunguka we akaryoherwa gusa yagize screenshot ngo nakayampostinze ntamenye neza yuko kugupostinga rimwe ata impact ni mushobora kuronka ahubwo yo postinga rimwe neja gasubira nahigeje gasubira uwirengagije kiya kintu nimba koko ivyo bintu biri mu impano bikomeye kuko ari ibintu gumusunika ari vy'uburofano bavuga ati bro uraturambiye ugasanga birakwiciye n'urubuga twe rero haro nk'ibintu ushobora kurabuka avuga ati ibintu jewe nta mahera yavyo noje ntayo noje vyonyikira urubuga ko abadukurikirana bamaze kubona neza yuko ivyo bintu gumubahereza bitaryoshe bitarimo creativity bidatese baravuga ati bro ibintu vyihoze urumva ariko rero nubwo vya bikomeye rero ca wihangana rero bidakunze ubwo nyene kuko abantu bashobora kuza bukebuka ati bino biratanguye kunjyohera example je haro nk'umusiguzi mura posting uyo musiguzi natawe kumuposta bagaya ariko je nabonye ko ari umumesha nari ndamwemera ariko finama nagiye kumva ngo ngo azona twica kabisa urumva ngo vraiment ngo natangwe kumukunda kumbe kwera iki wagumye basunika sunika rero mwe muratanga ivyunguka kandi nshimira abantu batahura ivyunguka eje nimba narubatse urubuga rwanje sima nagubakiye sipame sabwari ntabwo ari asere oyaye mba nagubatse niyo mpamvu ushobora gupostinga ndiko ndajya kwera vizi yumva mba mvuga ati reka uno mwanya ntaronse ivyunguka canke atankuru ziri trending no postinga reka niremera ivyanje kugira urubuga rugume muri circulation rero we nimba utamfasha kugubaka tanga ivyunguka rero kugira nawe ndarugushireko ihangane rero bitagenze nkuko ubishaka ubwo nyene hariho ndamwishure gato bo umuntu atihangana ntashobora gukora entertainment bro kubera yuko entertainment ni ikintu gisaba uburyo bwinshi amvuze bwinshi oya hari abantu benshi ico kintu byinshi rindira manzi rinde maze ivyo ni wonjaniranya nawe ivyo bintu kwanza ico gihe muvuze ngo entertainment isaba ngo uburyo bwinshi cyane none dufate hari abantu bahitinze urumva cyangwa amafilme yahitinze ugiye kuraba ugasanga nta dépense ndende afise cyangwa indirimbo ugasanga yahitinze iyo ndirimbo nta dépense ndende afise kugasanga hariho indirimbo yatwaye amamiliyoni n'amamiliyoni ivyanse kwihitinga ahubwo hariho igihe nicyo ndakubwira ati n'umugisha urakora uragitara ariko ko umuntu umugisha ukora manzi meno nimeze oya urazi aho ako kantu mvuze niko izi ejo ubundi poster nabonye ya Idrisi yashize ko indirimbo Berisima ashira ko indirimbo sinibuka neza umenga za Berisima zande indirimbo nkizo yavuze ko zatwawe ngo n'amafaranga emba ari 500,000 urumva amafaranga make muga indirimbo zarahitinze gose uranka Berisima yifatiye aka video na telefone urumva mugi kibaza none ibintu bon chamu chawe nyene numugisha umwanya umugisha Derisa na Koreshumwanya twagutsinda umviriza ndakubwire je oya sigisabo je ngo ndakubwira ikintu bro je ntubona igituma iyo ndamutse mvuga ikintu mwebwe mwugaza yuko kitarico muga kibarico ya kubera yuko twe abize barabizi igihe cyose uvuze ikintu udakoresheje reference ikintu kiboneka ushobora gutangira ku muco urihenda umuntu wese yavutse arafise ico bita nyota étoile inyenyeri ya umuntu wese afise inyenyeri kandi inyenyeri ziri migabane ngahe ine ariko ni 12 zose ziri hagaze mu migabane ine
izo nyenyeri zose umuntu wese arafise ukuntu azikoresha ahaca hiyongera ko ikintu bita mvuto ni rindira manzo rindira manzo meze manzo rindira ndabiheba ega nico gituma nitwa mwarimu umviriza izo siguro uri kuratuzanira turazizi nukuri kw'Imana sasa izo siguro uri kuratuzanira ivyo vy'inyenyeri ya mbere iya kabiri iya gatatu ega ni mwarimu badutekereza dufatikaye ni mwarimu rindira menya ko mviriza je narinzi yuko umfashe mikro ugira unsigurire bijya mpeze gusigura neza yuko mutegeza kwihanganira resultat zibonetse izo siguro umanza gucamo we kaye we ako dukira nakaramu bagira bariko barirabira gusa ko barumviriza erega bro umviriza bo nibaza ko tutari ubusimbira hamwe yego tubusimbira hamwe ariko sindi famba wibuke ndi mwarimu sindi famba bayina ni wivugire bo reka jewe mvuga ndakubwire hama ntomore oya ntomore the reason why nakubwiye kiriya kintu rero ikintu kijanye no gukundwa canke amashanse y'umuntu biva mu kintu nyene wumva citwa inyota inyenyeri y'umuntu inyenyeri zose ko ziramo ko 12 kandi ziri imigabane 4 zifite ko zikora sasa ntitwavuze ko tutihangana koresha umwanya nibaza ko turambona mu kiganiro ndiko ndidoga ngo ntivyashitse ko nategeza kuvyumva tuko turishura gusa nyakubahwa umujournaliste wacu no musekara tubaza niyahe impamvu nyamukuru ituma ibintu vyacu tubikora ntibishike kure ya wowe watanze umwanya wowe wagombye kumbwira jewe umviriza Delisia umviriza we yagombye kumbwira jewe nanje sindiko ndidoga umviriza sindiko ndidoga kubera ko jewe sinaje ndamubwira Delisia ngo shaka ngo byanje bishike kure tuko turavuga muri rusange muri rusange je ndiko jewe kubwanje sinabonye ifise nka Kenska kubwanje umviriza kubwanje je bikorwa vyonje byarashitse kure kuko naje kubwanje ndashika nahantu nkabona abantu banzi kubwanje mugabo tuko turavuga kubandi rero nibihanga ini genero rero ini genero tuko turavuga rero muri rusange rero nimwe mu mpamvu muri rusange nawe atujutuzaniye uno munsi in general yavuze kera icyongereza ndamwumva ndavuga ati ewe gaye ubuhoho Jesse nopi in general tunimvira ati none hari umugenerali oya urataruko ko wavuza amafoto oya in general ni in English in general en general mu Gifaransa Delisia in general is not in English in general mwarimu mwarimu reka tubandanye gusa ariko sasa rero abandi je novuga yo ni mwarimu yeah man umuntu maze gukora ikiganiro azozazanye ikaye n'ikaramu azozarandika hawe ijambo yavuze iminota 2 nayo haruye yavuze 2 minutes azozarandika kubera yuko ni bro ahari ubwonko hano ni hariyo amagufa gusa wapi n'igice canje umutwe wose umbajije uruno ruhande hari iki uruhande hari iki hari iki hano hari ikintu bikubwira mu yandi majambo rero bivuze yuko ivyo ndiko ndavuga jamba ndiko nakwigisha wewe ngo hari iki ariko uribaza neza ko twe turi birofa mwari urumva ngaha uyu n'umutwe wawe dutahure neza yuko ngaha hari ibintu byayo hari ibintu byayo hari ibintu bya mwarimu urabona ngaha hari cyo bita hypothalamus hari akantu bita hypothalamus harimo hano oya bavyumve hari hypothalamus hama ngaha hari hypophyse quelque part ngaha ubwonko gice cy'umutwe w'ubwo ivyo rero tubitahu sasa rero tuko turaza tuko turaza rero ko uravyumva muri ivyo bintu uzoza ugenda uvyigisha baba petit peut-être baba bana inkimbore guri kurayibwira ivyo bintu ivyo yobidoya vraiment ivyo yobitahura ariko jewe koresha umwanya umbwire yuko ngaha ku mutwe umba ku gihimba c'umutwe unyemeze neza ko ahariyo ibintu bijejwe kujayo nino ibicejwe nino cene kigano candagiheba vraiment kuri kwima hypothalamus in general
ino naho ni ino ninde oya rindira tukwereke oya ino naho ni umviriza oya ibanza umviriza 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 ku kabongo so hari reka ndakwereka anatomy du cerveau siko atomique du cerveau anatomy du cerveau siko muri Google nta kintu na kimwe kiba kitaniyo cyane muri Google turi mu kiganiro unjane muri Google reka twagomba umviriza twagomba kugira ngo ube clear guys ehe more wivuge hypothalamus jewe aho urabona bo reka tumaze tuvuge kino kintu nibaza yuko bo ibi nubwo twagiye muri iyi blague nini ya cyane oya nabwo ari blague je seri sawa dushaka kumenya karagaciye dushaka kumenya bo mu journaliste woba watahuye derizo oya reka je ntimurantahuza muri kumwe n'umuntu ataritahura aha aye ntari karanatahuza n'abantu ni gutwenza gusa je ntaranyishura mwarimu bo jewe nayishuye uku gato sivyo guys jewe nubwo toba turi ngati uko turayaga ico ntatahuye kukibaza ntabwo ari gisabo n'itegeko ntegezwa kubaza ati bugi iki kintu kimeze gute kigenda no sinabasiguriye impamvu ibintu vy'ivyunguka ivyo nabaje sinabasiguriye ariko ico ntatahura rero kubamenyesha ntabwo ari gisabo n'itegeko Koreshumwanya je nanje ngaho ndafise akabazo hinge mwari ndafise akabazo hari gihe usanga nk'umuntu bo nk'abantu muhereza bijya bintu byanyu ivyunguka mwashizemo imitaha abandi bantu bayahaye mugabo ugasanga nka filme par exemple nka mwari marayiguhaye uyihereje abandi bantu bayikurikirana ugasanga vya bintu ntibariko barabikurikirana mugabo washira ko wowe na famba hari umuhanya amashurwe canke muri ko muratingana ugasanga biriko biraraba mugabo wa muntu yashizemo imitaha mbe biva ku kibazo c'abantu cyane urabona abantu badukurikirana visibility twebwe ama image yacu yaramaze kubajamo cyane bisigura yuko uru rubuga nimba baba baruriko hariho la tête du rubuga yumva hariho ntuze umva fondateur w'ugo rubuga mwene iyo mari urumva rero mwene iyo mari yari yubatse umva kugira arukuza ugo rubuga zashira ko abandi yari postinze bikuye baramumenyereye urumva ni muhira urumva oya boss birofa oya nabwo birofa ahubwo ni image kuko hari abandi bogira ibirofa nkabishira ko ntibirabwe nkuko noshira kwivyanje ahubwo je nuko baba bankunda bavuga ati aha ni mu rugo kabisa turi ngaha kubera ariko akoresha umwanya urumva rero ushize kwibindi ivyundi muntu biza nkabishasha urumva biza nkabishasha ni nka kwa kundi imbwa mutunzi imbwa iwanyu haje umushitsi irakuga ntubimumenyereye umva iramubona ko ari mushasha ariko haje umuntu aba muri ugo rugo n'amahoro menshi aranayikorako urumva n'abantu rero birasaba yuko bamenyera uyo muntu kandi nico cangaruka ku gatoyi we muvuganye mugatanga ivyunguka renza ko nakantu kazotuma nejo umurondeye atazonda kukubwira ati zana ivyunguka urumva abantu bashega ntibazi gukreya ivyunguka ingene babitanga ivyunguka si ngombwa umuntu muhereza amafaranga umuharurire ma miliyoni oya murashaka kumwicarika kambwira ati bro bimeze gute bimeze ukuntu je projet zanje zimeze ukuntu aho uri kura musigura ama projet kandi uri kura mwereka n'inzira uri kura mwereka n'ukunge na uzo bizogenda neza hama nawe akagutora akavuga ati okay uyu muntu nitwa dukorana ejo nivyagenda neza nanje nzoshikirwa ariko umuntu aje akwereka yuko umengo arafite amafaranga umuntu aje akwereka umengo ashaka ko muvanako muravanako nyene urumva menya gukreya rero umuntu ukamwubaka apare yuko mukoranye n'ubugenzi bukabandanya neje ukamukoma ati bro bimeze gute umeze neza fresh mukabana muri abagenzi ku buryo mwakoranye mwahereye mu mafaranga ejo bikaba ubucuti kugira zara gupostinga kenshi abantu benshi rero araza VP ndafise ivyunguka okay murahire ugasanga na nimero yawe ntayabandanye atunga ugasanga nejo ntashobora no kugutelefona ngo muyage ugasanga na hirya ejo murashobora no guhurira ahantu ntagutere naga surprise urumva akabona umengo mwarahejeje nimumenyereye gukreya umuntu mukiyubaka kuko abagenzi ntibahera we nubwo ufite abagenzi umuriyoni ntibibuza yuko ejo muhuye n'umuntu ahantu mudatanga ama contact mubandanya muyaga ariko ngaho ndafite ikibazo koresha umwanya umuntu ntaco aratanze ivyunguka kandi abitanze neza mu gihe we abaguhaye ico gikogwa n'ivyunguka yabitanze nkuko ushaka hama ivyo bikogwa ntibishike kure nawe ntibishike kure none twe nituri imana reka
umvise oya delisia nawe nagira no gutanga ivyunguka rega ntabwo aba ari itegeko hari abantu badatanga ivyunguka usanga barikomeje bo kuri bo ubwabo barikomeje none wowe ikigano mugipostinze mutegerezwa guhereza fizo ngo agiposting kubera ngo ari umustare ngo ari legend mwe murikomeza mwe murafite inzira zanyu zo kwikomeza kwavuga ati twebwe turiko turiyubaka twikomeza two twibakira entertainment yacu kugira ejo ntituzosubire kandi kurondera umuntu ngo ategerezwe ngo kutubwira ngo bikira bigenda uko kuko mwebwe ni mwabandanya mukora umengo inguvu zanyu muzizeye muri naka niyapfa niyabahinduka niyigira ahubwo wewe uriyubaka ukarondera naka kubugira na wewe bikomere ejo wa undi nawe tucomubwira ati bro warakoze ubucuti bwacu bubandanye ariko vraiment ndabona neza ko namaze gutera intambwe none je sinakoreye akese none uno munsi kugira posting kintu akese ni warinda kugipartager kugira kigende naramaze kwikomeza naje ubwanje uratangura uri kurarondera naka kugira aguhe visibility agusomye kuri visibility yiwe amaze gusomya kuri iyo visibility yawe ucukoresha ubwonko bwawe nawe icyo ushoboye nawe kugira wikomeze nawe erega namwe muzoga ivyunguka uno mushobora bashobora gutanga ivyunguka kugira ibintu bigende neza ariko ejo namwe hari umuntu azoza ati postingira iki kintu nkoresha ikiganiro ndafise ivyunguka mukayajya kwera yabonye visibility yanyu ya nuko bimeze urumva rero uyo muntu twe aduhereze ivyunguka nibigende neza ni nkuko ari abaduhereza ivyunguka bikagenda neza gusumba bikagenda neza gusumba akavuga ati wa bajya batipe kweri ni nzira urumva ariko ntagaruka ngo bro ngo nukuri kw'Imana ngo rega ndabahereze ngo ibindi nguruma ngo mwagenze ukavuga ati icyo ragukene icyo rakurondere narakironse nuko rebe bimeze wowe undondeye bigakunda shauri yako ko turapatana ni nkuko dufate wewe uriye bisi ugiye muri ville ivyo ugiyemwo bigapfa uwagutwaye ntumufata ku mashati ngo urabona ngo wewe ngo vyapfuye ngo yaye ni mikoshi yako uko rikumbana nayo urumva ariko ugiye ufashe bisi ya 650 hama ivyo ugiyemo ugasanga uronse umuriyoni umwe yagutwara ntugaruka ngo urumva ngo ivyo nagiyemo ngo vyapasice umva mwahejeje mwavanyeko je nafiki icyimviro bon ego nivyo message yari clair bo kandi iyo message nibaza yuko abazo kurikana kino kiganiro baba entertainer hari cyo bakuyemwo bo ndavuga ko hari cyo bakuyemwo mugabo rero kandi ngombe nanje ngaruke ku kintu kimwe muze muratandukanya cyane umusani no mu journaliste muze muratandukanya cyane umupromoteur n'umusani abona abantu babiri yadasa ariko bari muri domaine bo ndeka nakubwira igituma abantu babiri badasa bo twese turi muri entertainment ariko turatandukanye cyane kubera yuko twebwe nk'abasani bo navuze ko je ntari umusani ndiriba uririba abasani baba bifuza aba journaliste n'aba promoteur kugira ngo bashobore gushika kure yes aba journaliste nabo bariho kugira ngo bashobore gushikana kure ibikorwa ivyo bikorwa byabo bantu wanashaka nibindi bikorwa byose bikorekera mu gihugu kugira ngo izo information zishikire abene gihugu fine nibaze ko gushika ngaho twumvikana uburyo koresha umwanya yiyubatse n'uburyo Akam TV yo kwiyubaka ntibisa n'uburyo Mwalimu na Mr Sami na Fanny Ravine na Happy River na King Sabasi na Abel Ndowa bo kwiyubaka okay rindizi rero ndiko ndavuga kubera iki twebwe twiyubaka tudabora twadukene ko igikorwa kimwe cyonyene dukoze kimwe cyonyene gishika kure apana bibiri uno musi nimba naje kukurondera kuvyunguka muri kino gikorwa umenye neza yuko naho wompa visibility irenze nzoba ndagukeneye n'undi musi kugira ngo kindi gikorwa kimwe umiyindi visibility irenze kubera iya impamvu nimwe gusa nta muntu numwe akora igikorwa akeneye ko gisubira inyuma akeneye ko gikutera imbere gusumba wanashaka na cyakiye icyo wakoze gisimbugwe ni yego twebwe rero twebwe nk'aba ni kuvuga muri rusange twe dukora kino gisata cya entertainment uhereye ku ba musician n'aba artist
tuba dukeneye aba journaliste n'aba promoteur kugira ngo basunike ibikorwa byacu tutaravye twakoze twe ni kuvuga ntavyo kwiyuka kubaho twe twama twiyubaka kuko iyo utabandanije wiyubaka urasubira hasi kandi naco bitwaye sawa rero muze muragerageza kwekresisa gutanga umuco kugira ngo umuntu wese amenye ikigabane n'uruhande agenza gute arimo kuko je nakubwira ati koresha umwanya we warashikanye umpuzana naka nanaka yamushije nanaka biraheze nkaca ndagushibura we koresha umwanya nzonda gushibuye ariko nzoba nihenze kandi ngomba kumenya jewe neza yuko niyo wapfa wewe je nzoba mpomvye nino nabona koresha umwanya apfuye nkabinezerererwa ivyo bintu nzoba ntazi ivyo ndimo kwera wenda gukeneye cyane ndakeneye kandi kumpuza n'abandi abantu kuko uno munsi wakoresha umwanya nafise bampujije nabo birashoboka ko twigiriye igihe twakoranye bitagenze neza kandi wowe ubwawe urabizi nubwo iryo bango tagoma mbere ya micro kubera hari ibintu tugeze kuvugana nk'abajama aha turiko turavuga gusa kugira ngo abarundi abene igihugu muri rusange tubabwire bamenye abo bantu boca bamenye mwarimu ku no munsi ashitse kuri visibility afise uno munsi yashoboye gushika kuri 15k canka afise fan base y'abandi abantu bamukunda ko yaciye kuri koresha umwanya kandi mwarimu arakeneye gushika handi ahantu atari hahandi rero erere ntidushaka rero yuko duta muri erere abandi abantu duce dufata tuti vyaraheze ntivyaheze hari ivyo tutavugira ngaha dukenera kubika nk'abantu babashingana ibi rero tuvuga nivyo turekurira bene gihugu kugira ngo bamenye nabo kuntu bo bigenza rero reka mvuge kano kantu koresha umwanya mwavuze ngo ku mbuga zanyu hariho bene imari ariko nagomba je ndabasabe ni gisabo canje mugabo sindabategetse kuko murakuze kandi mwebwe muradusumba kure kuko ugombye kumuzimya wo muzimya nzobikubwira impamvu wundi umunsi turi babiri rero ngombe ndabasaba ikintu kimwe nimba mwarabaye bene imari mudutegurire ukuntu kuri ya mari yanyu muyikoresha kugira ngo twebwe abari twe ducako hama tumenyekane twebwe gusumba mwebwe kuko mwebwe ni muri abasani mwebwe muri aba influencer le monde kugira ngo ikunde ibicako rindira ndaza kuguha umwanya mwebwe muri aba influencer le monde kugira ngo ikunde ibicako kuri page yayo nanda amajambo mwagomba kuba abantu bayerekana ibikorwa by'abandi kugira mu bishikanira abantu gusumba ivyigwanyu mwebwe bwanyu ariko ndakwibutse ko twenyene dufise imbuga natwe turonderamo erega uza gusanga ino domaine yacu natwebwe tumeze nka mwebwe mburazi ko najewe nshobora kuvuga ati ino channel yanje ngira ntangoye kwishira ko amasinema aho uzo buhinduye character umpinduye gute nose sindi ko ndondera ivyunguka wewe avuga ati ndondera ivyunguka ndabibuze mu bantu none abantu batanyizeye koresha umenya ntafise agade urumva abantu batanyizeye bampereza ivyunguka ati impostingira akakantu none no kubita dufata ukwezi kose atama apere ndaronka ati burya nkorera promo ngirira ukuntu ntarose udukontra abo dukorana none je sinca niyumvira ico ndi bukore mvuga ati none sigwe n'amajambere boreka ndafise abajama none wenda guhamagara ati mwarimu ndafise filme nanditse system kunuko none ntuza ndafise umugore mama yake uze ngaho uzobura umugore wa pasteur ndafise abana uno mwana azoba yari umwana w'icangazi ndafise abajama mvuga ati gwe uzomeze uko nkandika histoire nose ndayishirako ndakena kuyipostinga rero bisaba neza yuko namwe mutahura yuko ivyo dukora twebwe si contrat twasinye ngo tuzotegerezwa gupromotinga abantu gusa bantu hariho n'abantu bari batubuza ati je ntusubire no kumvuga nkajewe fizo yarambujije kusura kumucisha mu kanwa bifesi yaramubujije simbizi kumusubira kumuvuga none nka babiri batatu botubuza twecha tuba abande imbuga zijyame zife ziyonge nubu ndamuvuze rindira naho babuza turangize ariko turangirize kuri kino kintu kubera yuko bro uko biri kose sikwa gutahurana uko biri kose uyu munsi nimba muvuga mukora ivyunguka mwumve neza ko mwebwe muri duka ryuguruye rikeneye umuntu atwaramo amafaranga kugira ngo produit yanyu mufisemwe mu iduka iwanyu isohoke ligabihora bikunda ndiko ndabivuga ivyo kandi twe turabitahura je ku ruhande rw'iwanje like mwarimu ndabitahura cyane kandi ndumva ko bifite ikimazi yego
siko n'abandi bagomba kubimenya kandi babitaho sigisabo mugabo mwibwe namwe ni mudushirire hiyo duka kuburyo natwe mwiyo duka yanyu tuzanyemwo ivyo dushaka turonka ivyo tugenze gute dukeneye twebwe ico dukeneye mwiduka yiwanyu dukeneyemwo ama views dukeneyemwo fan base dukeneyemwo vya bindi vyose bishobora kudushika kuri success iyo duka yanyu ni mudutegurire iyo duka yanyu kuburyo itajamwe ivyo wanyu gusa ahubwo irimwo nivyo dukeneye kandi tubironka nakindi mwarimu reka duheze sivyo guys izina rya page mu bamubona umuntu abafite uburenganzira bwo kwiduhindura izina je nimba page nje twakoresha umwanya shaka kuyigira ati ya nimba ari galeri nimba ari nde bivana na je imigambi yanje mba nifitiye mwebwe mwarimu ndababwire yuko mwe mufite visibility nini gusumba twebwe bikunze urumva uno musi umviriza bro uno page ya Alvera Muhimbare example kandi cyo duheza Alvera Muhimbare postinze ikintu naje nka posting ikintu wanje Alvera araronka like nyinshi na comment nyinshi gusumba jewe uno musi umukinyi wa sinema Fanny Lavine YouTube yiwe apostinze filme irarabwa cyane gusumba jewe channel yanje nashizeko uno musi nabonye stati ya Noraske bariko barashima ko uno musi bashikanye kuri Dika followers nyuma ya 2 mois bafise visibility gusumba ahubwo nuko bitaba urumva aba batipe ba sinema n'abaririmbyi meme umuririmbyi urasaba Imana ati yo postinga najewe yari umuririmbyi postinze ngenda kuraba nkaraba ati wana yankoreye umuti urumva nuko mvino entertainment biragenda birikagaruka mwebwe mwarimu wewe kora ibikogwa hari umunsi naje nzifuza urako wamaye ivyunguka ati postinga hari umunsi naje nzifuza ati ese Imana yo yareka dusoze reka duheze akajambo kanyuma kuri mwarimu ikintu kimwe bo Fanny Lavine canke n'abandi na Fizo wanashaka muri dusangi uno munsi urabiye ku mbuga zabo bafise visibility ariko bro reka ndakubwira ikintu ibanga secret clé iriho uno munsi big farias big Fizo abantu bose bitwa aba influencer abantu bose bakorera ku mbuga zose ku isi bohagarika gupostinga Fizo akipostinga wenyene yarikomeje nyimviriza ndiko ndabiguha ntivyo munanira kuba nkari Cimavoko muri Tanzania no munsi asohoye ameze nkande mwarimu nk'abandi rero umviriza utagira strategy utagira creativity umviriza wewe uri umusani menya ko erega ari ibintu ukora abantu bagategerezwa kubipostinga je turangiza erega je singoba kumumviriza bro koresha umwanya agomba nkubita umviriza hariho ibintu wowe postinga amapaje akabiposta kandi atari gisabo akabona neza ko nayo bipostinga baronka visibility bayijya ko visibility kandi ndahejeje naje ari photo ni posting amapaje menshi atayipostinga haro n'ibindi mvuga ati ibi nkabiposta umuntu ubu bupaje bwose kubiposta ni tegeko kuko bavuga ati no foto amwe yoncika ntayipostinze ku rubuga rwanje ndaronka abafana kwera ibintu hariho ibintu twe dupostinga usanga abantu babibitse mu matelefone babisize kuri stati byavuye kuri fi bibiri ku mastati kwera biryoshe Fizo rero tworeka ku mupostinga hari akantu yokora twavuga ati akantu ni koncika reka rende umviriza bakumvi bakameti umviriza seze na wavuze iminota icharaho siko turangiza ndarangiza umusani sinemeye ngo yaramaze gukura hari ibintu abashoboye sawa sivyo sindabihariye arafise ivyo ashoboye mugaba ahagaritse gupostinga arafise ivyo yotakaza kandi vyinshi bisigure gute influencer promoter n'umujournaliste igihe cyose yo posting umusani afise ivyo abandanya muha kubera yuko akazi kiwe tuzi nk'umujournaliste nako gutuma ibintu vyumvirizwa kandi no gukundisha abantu ibintu umujournaliste umwe igituma gikisati buno musa arikara ko minduru kuri Edison ndayahoze kubera iki kiriku akiri yagiye kubwira Ismael yuko bizi neza ko karimi kiwo ashobora kwica ibintu kuri we bro
twebwe turabasani twebwe umusana ari yubaka akagira izina giyiwe mugabo bro mwebwe imbuga zanyu zirafise uruhara rukomeye cyane mu gutuma twebwe tubandanya dutera imbere cyane dusubira inyuma nikice kitona kubwira ngo naho umuntu yoba afise izina urubuga rw'umuntu bashobora kumwicira izina gahoro ntera ngende hamareka sezere Akamo TV turabakunda cyane hanyuma kandi nagomba ndababwire yuko ndi umuntu wanyu ndabakunda ndimirije gusohora igikorwa vuba mugabo nzo bibabwira wow ciao amazi misi yicaye inyuma ya sente boya sinanicaye kuko nturi kurata twe dufata nkuko wicaye atari kurakura utari kuraduhere reka ndabibutse ijambo rimwe sinema sigikino sinema sikiganiro uno musi nyene dushutinze tugaca dushira kuri réseaux sociaux okay merci La Casa de Papel ni filime dukunda twese saison imwe igizwe n'ama episode 8 cyangwa 6 akoga umwaka wose cyangwa urenga igapostingwa rimwe rero sinicaye ndiko ndadepense uburyo bwinshi kugira muzishime ndiko ndakora cyane uretse gusa ko ntari ko ndabibahereza bo sinavuze byinshi ku bintu kijana kimwe kindi kwitabandanije maybe next time ciao merci tubashimire s'abonner j'aime commenter ku batarabigira kugira ngo bino bintu bandanye bashikira bimeze neza yari mwarimu nakoresha umwanya bye bye naho butaha